Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi, mukuzi wa kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Udasimana Rakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuvugana ku ijambo amero. Mu ishengero rya Kristo hari icyaha kidakunda kuvugwa. Iki ni icyaha cyo kugira amero, kurenza urugero, gufungura cyangwa kunywa ibirenze urugero, kuboregwa kw'ibintu bishobora kugirira nabi umubiri wacu, kunywa urumogi ni icyaha. Ariko kubijanye no kurya vyinshi nta kinini numva no bivugako. Jewe nkiri muto nari umwana avyibushe cane, nari ndemereye kandi ibiro nari mfise byarantera isoni. Kubera ibiro birenze urugero nari mfise, benshi barantwenga bakankoza isoni. Abana bakozwe isoni n'ibiro vyabo ndabagirira impuhwe, kandi ndanezerewe kuba ntakuze mu gihe ca telefone ngendanwa n'imbuga ngurukana bumenyi, kuko birashoboka ko byari konona inyifato n'ubwenge vyanje. Haraciye imyaka 50 ndibuka amazina abana banyise. Ivyo rero bikantira kugirira impuhwe abana nk'abo bafise ibiro vyinshi. Igice cyo mu burengerazuba bw'isi kirafise ingorane ikomeye cane. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 muri ico gice c'uburengerazuba bw'isi kuvyibuha cane vyabaye akaranda. Mu biharuro naronse ibice 30% by'abantu baba mw'isi y'uburengero bose baravyibushe, kandi ibice 17% by'abantu bafise ubuvyibuhe bubarengeye. Imiliyoni 4.5 z'abana bose baravyibushe birenze urugero. Ivyo bisigura ko amamiliyoni n'amamiliyoni bagwana no kugabanya ibiro mu mico yabo. Birababaje cane kubona ibiro birenze urugero nk'ivyo. Uhoraho yaraduhaye ibintu vyinshi, ariko ntitubikoresha neza. Tubana kubikoresha mu buryo butari bwiza. Ndiko ndagwana no kugabanya ibiro mfise. Kumbura mfise ibiro 20 canke 30 birenga kuvyo nategerezwa kuba mfise, kandi ngerageza gukora ibishoboka kugira ngo bigabanuke. Muri kamere kacu k'icaha turafise iyo kamere yo kurondera ibirenze, kwipfuza kw'amaso n'umutima n'ibindi birengeye. Ivyo binyibutsa Sodomu na Gomora, ibisagara vyakomvomvowe n'Uhoraho kubera ivyaha bibiri nyamukuru. Kimwe cari ubusambanyi, ikindi cari icamero, gukunda inda. Mikete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca 3:7 ubandanije aravuga ati: bene data, munyigane mwitegereze abagenda batwigana nk'uko mudufise ko icitegererezo. Kuko benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi n'ubu ndabibabwira ndira, yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo n'uguhona, imana yabo ninda. Biratana ibiteye isoni vyabo, ivy'isi nivyo bababaye. Twe iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri yacu y'ugucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, kuko afise ubushobozi bumubashisha kwiganzira vyose. Abantu b'isi bipfuza umurengera. Hariho umuntu yokwibaza ko umurengera ari uduha umunezero, ariko mu cyaha cacu uwo murengera udushira mu kigeragezo kugira urabe ko duhagijwe, kandi aho twese turatsindwa. Twama tugomba umurengera imisi yose, naho vyoba ari ivyo kutugirira nabi, ivyica imibiri yacu. Namba ari vyiza kuronka bike, tuguma twibaza ko ari vyiza kuronka ibirengeye ivyo dufise. Ivyo sivyo. Umurengera urica. Kunywa inzoga z'umurengera zirica, eka no kunywa amazi y'umurengera si vyiza. Hariho abantu
bagerageje kunywa amazi menshi maze ahindukira kubica. Umuvuduko muremure urashobora kutwica mu gihe turi mu modoka. Kuri twebwe kumara umwanya munini ku zuba si vyiza. Kubera iki yokwibaza ko kurya vyinshi ari vyiza kuri twebwe? Ivyo sivyo. Usome mwikete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca 3 umurongo wa 19 ucubona ko ivyo ari ukuri mu buzima bwanje, ko Imana yanje ari nda yanje. Ngomba ko Umwami Yesu ari waba umucunguzi wanje, Imana yanje gusa. Singomba kurongorwa n'ivyifuzo vy'umubiri n'isi. Iyo niyo ntambara abantu benshi muri twebwe bariko baragwana. Kandi ndatahura ko iyo ntambara uko kugomba kurya ibiryoshe, ibirimwo isukari, ko ari vyo biduhimbara. Iyo ntambara iragoye cane. Mporamara iminsi nisonzesheje kandi ndya utuntu duke cane, ahatabiharuro binini nshiramwo mu vyo mfungura. Biragoye cane. Mu mico yacu hari ikinyoma twabwiwe ko dushobora gukoresha imibiri yacu ivyo dushaka. Ariko dutegerezwa kumenya mu mutima ibivugwa mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abi Korinto igice ca 6 uhereye ku murongo wa 19 gushika ku wa 20. Havuga ngo, kandi si mwebwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Ubwa mbere ivyo vyari bijanye n'ivy'amabanga y'abubatse, ivy'imibonano mpuzabitsina ku bubatse. Kirazira ko tugiranira imigenderanire n'imaraya, kandi dutegerezwa kubaha uburiri bw'abubakanye nk'uko igitabo c'Abaheburayo kibivuga. Ariko ivyo dukora iyo turiko turafungura dushaka ko amagara yacu amera neza, twame twibuka ko imibiri yacu ari ingoro za mpwemu yera nk'uko Bibiliya ibivuga. Kandi ivyo dukora byose bikwiye kuba ibihesha Imana icubahiro. Imibiri yacu ntitukayigire ikuburiro ry'imicafu. Ukwihana rero ni ugukubura, gusohora ibibi byose biturimwo. Ivyo ntibitubabaza. Iyo uri mu mafungo ushobora gusonza, kumeneka umutwe buke buke. Ndaguhamagarira kubikora mu buryo butunganye, kandi namba ugwaye indwara y'igisukari canke ufite izindi ndwara mu magara yawe, genda ubibwire umuganga wawe. Ukwiye kwirinda amero no kurondera umurengera. Ukwihana ni urugendo rudufasha guhinduka. Muri uko kwihana, Imana ntigomba ko twigirira nabi mu kwishishagura no mu kwibabaza twimara. Twama tugomba guhinduka, kandi nka jewe mfise ibiro vyinshi, ntegerezwa guhindura inyifato igihe cose numvise ububabare. Iyo numvise mbabara mu mugongo kubera umubiri wanje umerewe nabi, amagufa yanje ntiyaremewe ngo yikorere ibiro birengeye, kandi ububabare bunyibutsa ko hageze ko mpinduka, ko hageze ko nkora ibitandukanye kugira ngo abanuke. Uko niko guhinduka. Namba wumva ufise ububabare mu buryo bw'impwemu, kumbure ububabare bufatanye n'umutima no kwihahamuka canke gutakaza agaciro. Ico ni ikimenyetso ko ukwiye kwegera Imana kugira uronke ubufasha mu bijanye n'amagara yawe mu buryo bwo mu bwenge. Dutegerezwa kugwanya ibintu bimwe bimwe biri mu mibiri yacu, kandi ishobora kuba intambara ikomeye ifatiye ku burebure, kuko abahinga bihatira kuduhamagarira gufungura ibintu bitaturyohera. Iyi isa n'intambara ifatiye ku ikoreshwa ry'imiti yica ishwa ku ndya ivanzwe n'ibintu biryohera akanwa, tukaja tumiramitwa bikatunanira kuvyihanganira. Umuntu yarikora ivyo afungura, kandi tuguma tubwirwa ko ari vyiza cane ku magara yacu, kandi ko tubikeneye cane. Inyishu nuko atari vyiza ku magara yacu, na cane cane iyo dufunguye vyinshi. Dutegerezwa kwizera Imana kugira iduhe ivyo dukeneye. Kandi kimwe mu bintu vyahora binza mu mutima iyo ndiko nafungura nkiri umwana, nuko ntizira ko mpava ndonka ibindi bifungurwa, ko Imana iduha ivyo twipfuza, kandi ko ivyo Imana iduha ari vyiza ku buzima bwacu.
ni uburyo bwiza bwo kubaho, kwizera ko ibintu Imana yaremye ikabiduha ari vyiza. Ivyamwa n'imboga, inyama, ivyo vyose ni vyiza ku magara yacu, kandi Imana iduhezagirira muri vyo. Ukudashobora gufungura neza bishobora gukora ku buzima bwacu n'umutima wacu. Ibice 15 kwijana by'abantu bakuze mw'isi yo mu burengerazuba bafise indwara zihahamuka. Nibaza ko ivyo ahanini biva ku nyifato yacu. Ivyo bituma tudasinzira neza. Ndagusaba ngo wiyumvire ku vyo ukora. Woba uriko uragwana intambara nziza yo kwizera ku bijanye n'umubiri wawe. Woba ufata umubiri wawe nk'ingoro ya mpwemu yera. Gerageza ukoreshe umubiri mu guhesha Imana icubahiro. Namba wumva ivyo utavyakiriye neza, ndagutera intege kubandanya witunganya no gukora neza, kandi ndagusengera kugira ugire amagara meza, ushobore gukorera Imana, umubiri wawe ushobore guhesha Imana icubahiro. Ndiko ndwana intambara nka wewe, ndiko ndagwana n'ivyo mu buzima, kandi ndazi ko ari icaha kudafata umubiri neza. Tubeshejweho n'imbabazi, kandi mpwemu w'Imana niwe aduha inkomezi n'ubuntu bwo kubandanya intambara. Gufungura ivyiza no guhesha Imana icubahiro, gukoresha umubiri wacu mu guhesha icubahiro Umwami Yesu Kristo no kuba mu bwiza bwiwe, nivyo turimwo, kandi Imana iradufasha tukabigendamwo neza. Nahawe rero kugenda nk'uko Imana igomba, kandi ugakora nk'uko Imana igomba, kugira tuyiheshe icubahiro. Imana yacu nihabwe icubahiro. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye ko waturemye udukunda, kandi uturema mu buryo dushobora guhesha icubahiro izina ryawe. Dufashe kubungabunga imibiri yacu ariyo ngoro ya mpwemu yera, ku buryo tutayonona bikadutera icaha. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu kino munsi kigarukiye ngaha. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho utaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.